Dazone mwaramutse. Naramutse. Amahoro. Amahoro. Twagira tubabaze ibi bintu bijanye n'ibi izimbazo ngaha mu Gatumba zafutanganije ivyandiko vyariko hari ico mwamubiziko izimbazo abanyamurenge. Wowe urinde umbazi. Cyo numenyesha amakuru aherupe. Kwera nyoko wamaziyo nyagusera nyoko jewe nawe ugiye kuzoka mu nteko. Urakomende. Iyo mvugo niyo mutwara ariko. Ivyo ni byo waseranye kwa masiyo. Ndakuramukije nanaguha kaze mu mwanya wacu wewe ukunda amakuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose. Nizere ko umeze neza aho uri hatandukanye uri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba twagutunganirije. Amakuru aba ariko aravugwa ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Murazi ko turaba mbere mu kubakorera inkuru zitohojwe neza, inkuru tazokwigera uronkanda hariho hose, za nkuru ziba zaranyegejwe ndetse n'ibivugwa tukaraba ikiba kinyegeje inyuma yavyo byose tukabitunganya tukabibashikitsako. Ndipfurije Noel nziza banywanyi bacu mwese mudukurikira ndetse aho mwoba muherereye hose urimo bana natwe ndabaye kaze nanabipfuriza komeza kugira ibihe vyiza aho muri rino hatandukanye. Uyu nyene nawo n'umwanya tugira turabire hamwe bimwe mu biriko biravugwa ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru arabana na politike, amakuru arabana n'umutekano, inkuru zirabana n'agateka kazina muntu ndetse n'ibindi vyose biriko biravugwa ijya nino mu gihugu cacu c'u Burundi turatohoza tukayibashitsako ido nidinginga imwe amakuru atosoye neza tuba twarungikiwe n'abamenyesha amakuru bacu bakorera ijya nino bakayaturungikira nkayatunganya amazina jewe nkayagushitsako. Kuri wewe utarafyonda subscribe canke sabone ngira kana nakaryo keza ko kugira ufyondeko igihe cyose turonsa amakuru n'ibiganiro bitohojwe neza uraje ba mu bambere amakuru yacu ashikira. Zimwe mu nkuru ziriko ziravugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ku itariki y'icumi Kigarama mu mwaka w'2020 umukuru wa zone Gatumba yitwa Huseni Ntahetwa ari kumwe n'imbonerakure bagiye ku kibanza gishinguwemwo abanyamurenge bashika ku 166 bagandaguwe kuwa 13 Myandagaro umwaka w'2014 barafuta inyandiko ndetse n'ivyandiko vyose biri ku rwinjiro rw'ico kibanza bahindura amakufuri y'ikibanza bongera ndetse barasanzaza amashugwe yaheruka gushigwa muri ico kibanza mu kumunani guheze. Ku itariki ya 12 Kigarama umwaka w'2020 umusaraba uri kumva y'ibisigarira vy'abanyeshuri 150 b'abatutsi batuririwe mu kibimba ku wa 21 Gitugutu mwaka w'1993 waramanyuwe. Igice kivuga ko ari imva yabahitanywe niho nyabwoko kirakugwako. Aho kandi nawo kwibagira ko muri Gitugutu iheze bwabaye ubwa mbere abategetsi b'u Burundi babuza abavyeyi baburiye ku kibimba kuja kwibuka abana babo. Uno mwaka wa 2020 waranzwe n'ubutumwa bwinshi cane bukwiragizwa butyoza ubwoko bw'abatutsi mu gihugu cacu c'u Burundi. Aha kandi naho kwibagira audio canke amajwi atandukanye zo audio zagiye zikunda guhererekanywa z'uwitwa Kenny Claude Nduwimana yageze aho agereranya abatutsi n'imbwa ngo zitagwira ngo kandi zitaribwa. Amajambo y'ugwanko abandanya gukwiragiza ndetse akayakwiragiza ijya nino. Ayo majambo rero akaba ateye isoni
yamara abategetsi bo barinumiye ndetse bakabandanya mu gacerere yuko ngo leta ari leta mvyeyi, leta nkozi, leta ikorera abanyagihugu bose. Igihano kimwe gusa uyo Ken Claude Nduwimana yaronse ngo kwabaye kumukura muri groupe WhatsApp y'abamenyesha makuru bakorana na Sevel, ariko kandi ngo nticabujije ko abandanya gukorana n'uwo mugwi witwa ko ujejwe kunywanisha abarundi. Basokuru barayamaze bati nta mwana n'ikinono. Iyo nyifato y'abarongoye igihugu iratangaje kubera idafata kumwe ivyaha bikorewe abatutsi ndetse n'ibikorewe abahutu. Ivyibutso vyibutsa amabi yakorewe abahutu ngo vyo biragwizwa, ivyibutsa amabi yakorewe abatutsi bikononwa. Ubwicanyi bwakorewe abanyeshure b'abahutu muri kaminuza birubakwa, ubwakorewe abanyeshure b'abatutsi bukabuzwa kubakwa. Ubuhirahiye akavuga nabi abahutu ngo naho yoba ari audio arungikiye umugenzi arafatwa agapfungwa, ariko utuka abatutsi arakora ibiganiro mw'iradiyo agashigikirwa n'abategetsi, mbere agafata iya mbere mu bikorwa vy'ubutegetsi. Kubona chef de zone ubwiwe yigira icese gusambura ibiri mu kibanza cibutse ubwicanyi ngo vyo bije ari agahebuza ndetse bikaba ari akamaramaza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi ntago biriko biravugwa ko rumwe, ndetse iyi mbuto abategetsi bariko barabiba hakaba hibazwa uwo aho yogeza igihugu c'u Burundi, ndetse no mu gihe abanyagihugu biboneka yuko bariko baracanishamwo. Ibi vyatanguye guteza ikibazo gikomeye cane, ndetse bivugwa ko bishobora gukurura indyane zifatiye ku moko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose bikaba biriko bikorwa leta irongowe na Ndayishimiye Varisito irabira ibiriko biraba, ndetse ntigire ico ivuze, ahubwo ikaguma mu gacerere yuko ngo ari leta mvyeyi, leta nkozi, nyamara ibiriko biraba bishobora kuzakwegera igihugu bikagikwegera karambaraye, biriko birakorwa n'abantu nyamara ntihagire igikorwa. Mu yandi makuru twagutunganirije, twokwirukanye bwa mbere nuko baba bajya abanyeshuri bagandaguwe kwibubu muri 1993 canke bajya bagandaguwe mu Gatumba mwaka wa 2004, bose bazize ubwoko bwabo bahowe yuko ari abatutsi. No kuvuga rero ko bakorewe ihonyabwoko. Bijya bimenyetso rero biriko birafutwa bigomba kuzimanganywa ni byagirije imbere yabo bakoza kukabikabishe, kuko barazi neza na neza yuko bitebuke ubutungane bwabo, ubutungane bwo mu Burundi canke ubutungane mpuzamakungu buzoteba bugakora intayikaro kubita mu gahanga, kuko urazi yuko icacu nyabwoko naho kimara imyaka n'iyindi kitagira ikigongwe, barabizi rero barabitinya. Byongeye nibaza yuko iyo babonye bijya bimenyetso biri kwibu canke ziyamva ziri mu Gatumba, imitima yabo ntirema, bahaciye birabagiriza, iyi mitima igasimba, n'abahaciye bakavuga ati ibara ryakozwe n'abandi, bati nabanaka nico gituma bagira ati reka rero tubizimanganye kugira kumbure twibagire akabi twakoze n'amakungu n'abarundi bavyibagire. Mugabo barihenda kuko nabivuze ibyabaye byarabaye birazwi, amasanamu yarafashwe, ababibonye ntibarazimangana bose, kandi n'inzandiko zaranditswe. Intahe rero izabakwetu mu gahanga byanka vyakuwe ivuye muri Somalia itari nziza mu gisirikare c'u Burundi. Inyuma yaho tubabwiye ko hari ryane mu gisirikare c'u Burundi, akamwana wa mama ukutishimira kungena abasirikare bafatwa, kudahembwa. Amakuru atwereka ko kuri ubu ngubu inkuru ivuye muri Somalia ari inkuru mbi y'akababaro. Hari umusirikare w'u Burundi yishwe, akaba yishwe n'abantu gushika na n'ubu bivugwa vyamaze kwemezwa yuko bishwe n'akagwi ka Al-Shabaab, abagwanyi ba Al-Shabaab. Uyo yishwe rero ukaba wo kwibaza ngo ninde. Amakuru atwereka ko
Caporal Chef Manirakiza yishwe arashwe mine cyangwa se yishwe na mine yari yatezwe n'akagwi k'abagwanyi ba Al-Shabaab, akaba yahora ari umushoferi atwara ikamyo y'amazi mu gisirikare nyene. Akaba rero iyo mine yari yatezwe n'akagwi k'abagwanyi ba Al-Shabaab ariyo yamuhitanye. Uwo Caporal Chef Manirakiza akaba avuka mu ntara ya Mwaro. Amakuru yakatwereka ko yapfiriye i Burundi mu gace ka Joal, nk'uko amakuru adushikiye uno mwanya vyerekana. Ni inkuru y'umubabaro rero mu gisirikare c'u Burundi. Amatohoza ndetse n'ico Burundi buri buvuge ku rupfu rwiwe birabandanije. Amakuru atwereka ko kuri ubu ngubu mu gisirikare c'u Burundi ibintu gushikana no bitaragenda neza cane muri abo basirikare bagiye kugarukana amahoro, kuko bivugwa yuko hahise igihe kitari gituye bataronswa imishahara yabo, ndetse ngo ivyo bikaba bituma hari bamwe mu basirikare badakora ivyo bajejwe gukora nk'uko bitegerezwa, kuko ngo batishimiye ukungene bafatwa ndetse n'ibiba biriko bigenda bibakorerwa. Inkuru y'umubabaro ivuye rero muri Somalia nuko uyu musirikare w'u Burundi yishwe arashwe cyangwa se azize iyo mine. Nayo mu yandi makuru abariko aravugwa ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi,